Kwigenekerezo rya gatanu Kigarama nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abene gihugu bo muri komine Mpinga Kayove yo mu ntara ya Rutana mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyo kubaka ingoro y'Imana y'ishengero rya Methodiste Uni ya Paroisse Kayero. Mwijambo yashikirije abitavye ivyo bikorwa nyeniteka Sinzohagera yabanje kwibutsa baraho ko leta mvyeyi yihaye ihangiro ry'uko abarundi bo nyene babwizwa guteza imbere igihugu cabo. Yarakengurukiye abitavye ivyo bikorwa n'abitanze bose kugira ngo uwo mugambi wo kwiyubakira ingoro y'Imana ushoboke, aca bibutsa ko ivyo vyose babikesha amahoro n'umutekano, yongera basaba kubandanya bafatanye mu nda mu butandukane bwabo. Nagira by'ukuri ndabakeze kuri kino gikorwa kidasanzwe mwiyumviye gukora, ariko kandi ivyo byose bigenda bishoboka kubera ko mu gihugu hari amahoro n'umutekano. Ngira mwabonye yuko mbaje kudushigikira harimwo abajejwe inzego z'umutekano no kwitana abansi. Iyaba ata amahoro hari bajya banyakwa ntabo mwari kubona ngaha, ntibaba bari ngaha kuko murumva yuko nabo baba bahanganye n'ikibazo cyo kugarura amahoro n'umutekano. Muga kubera ko hari amahoro n'umutekano, nabo baca baza kwifatikanya n'abandi bene gihugu muri bino bikorwa byo guteza imbere igihugu. Banyakubahwa bene gihugu muri ngaha, ikibazo cy'amahoro n'umutekano nuguhoza ko ni kwama duteramira amahoro n'umutekano, kuko umwansi wewe yama ariko arota guhungabanya amahoro. Natwe nta bene gihugu nta kindi duhamagarirwa atari kwama turiko turateramira ayo mahoro n'umutekano kugira ngo cyo tuyakamisha ibikorwa nka mwene ibi byo guteza imbere ikomine zacu, guteza imbere intara zacu. Kuko ata amahoro n'umutekano ntivyoshoboka yuko dukoranira hamwe hanyuma tugakora mwene bino bikorwa byo kwiteza imbere. Nayo mpamvu tubasaba gufatana mu nda kugira ngo dushobore kumbatira amahoro n'umutekano, nuko dufatana mu nda tugahuza umutima n'inama mu budasa bwacu, mu butandukane bwacu, tukamenya yuko igihugu cy'u Burundi ari wo muvyeyi wacu wa twese. Tukamenya yuko u Burundi ariyo ngobyi yaduhetse kandi utegerezwa kuyibungabunga no kwitwararika ata numwe avuyemwo. Umukuru w'inama nkenguzamateka yongeye ashimira Imana ku bitangaza yakoreye u Burundi aho bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu birangwamo umutekano muke, aca basaba kuvyaza umusaruro ivyo bitangaza mu kugwiza umwimbu gusumba uko vyahora. Ahanagira mfate kano kanya nshimire Imana data mushobora vyose kugitangaza yaraye idukoreye nk'abarundi. Murazi yuko kuva 2015 Uburundi bwagumye buri ku meza y'ashirahamwe mpuzamakungu. Uburundi kuva 2015 bwagumye buguma bwigwa, ariko hari igitangaza Imana yadukoreye. Uburundi baragabukuye ku meza ya Nations Unies. Ubu Burundi nibo zosubira kwama buriko burigwa buri munsi. Ayo mashini make kuko wari umusonga uraje ishinga twebwe abarundi kubona buri kanya baguma biga Uburundi. Natwe tukitegereza hari ibindi bihugu wasanga biriko biranakora n'amabi, mugabo ugasanga byo ntibabikorako. Rero icyo ni gitangaza gihambaye Imana yaraye idukoreye. Reka rero
ko Imana igenda idukorera ivyo bitangaza, ko iriko yiyerekana, ibandanye itwiyerekana nk'abarundi, kanatsinda ko twayihaye n'ikibanza kikwiriye mu ibwirizwa shingiro. Reka ivyo bitangaza Imana igenda idukorera tubibyaze umusaruro, duce dukora. Aho twari twarazingamye kubera ko ivyo bibazo byahora bidutwara umwanya, hakwiyumvira ingene twokwiteza imbere, twaguma dusanga indongozi zacu atakindi ziyumvira atari kwiyumvira ingene Uburundi bo gukura kuri izo meza. None ko Imana yarabikoze, reka ahubwo tuce tugwiza na 5 mu kwiruka kugira ngo igihugu cy'u Burundi tugiteze imbere. Kandi ni jewe na wewe atanumwe avuyemwo dutegereza guhaguruka kugira ngo igihugu tugiteze imbere. Mu gusozera ijambo ryiwe, Nyeniteka Sinzohagera yarahaye impanuro zitandukanye abaraho zerekeye cane gukundisha abana ishure, kubandanya bikingirikiza ca coronavirus no gukingira ibidukikije. Inyuma y'ivyo bikorwa, Nyeniteka Sinzohagera yaciye agendera ariko hubakwa inzu zo kwakira ingenzi ziri ku mutumba Kayero muri komine Mpinga Kayove mu ntumbero yo gutera intege abazubatse. Yaciye ahamagarira n'abandi bose gufatira akarorero keza kabashize mu ngiro uwo mugambi w'ihoteri mu kuja kubaka aho bavuka kuko bizana iterambere.